bihugu bigize Afrika giherereye muri Afrika y'ubuseruko. Ni igihugu kuva kera na rindi cavugwa yuko ari umutima wa Afrika, kandi nta n'urabihakana. Uravye neza imero canke ishusho y'igihugu c'u Burundi, urabona neza yuko ari igihugu gicafye nk'umutima. Uzi ishusho y'umutima ukabona n'ishusho y'u Burundi, nta vyinshi woshobora guharira. Muti none ubukomezi, ubukuru bw'igihugu c'u Burundi buherereye amaja hehe? Abiyumviriye kuvuga yuko Uburundi ari umutima wa Afrika ntibihenze na gatoya. Kugira ngo dutahura insiguro yavyo, reka tuje muri anatomy, turabire hamwe akamaro canke uruhara rw'umutima mu mubiri w'umuntu. Umutima ni igihimba kidasanzwe mu mubiri w'umuntu. Iyo umutima uhagaze, umuntu aba atashe, vyumvikana ko aba yitavye Imana. Umutima ni ipompa amaraso mu mubiri w'umuntu. Ni ipompa amaraso mu bice vyose vy'umubiri w'umuntu. Iyo inguvu zigabanutse muri iyo pompe, iyo pompe ifise ikibazo, amaraso ntaheza ngo ashike iyo yategerezwa gushika. Aho rero ni hamwe uzubona umuntu yikubita hasi akaraba, mu yandi majambo agata ubwenge. Urugingo rudashikamwe amaraso rusa n'uruba rudafise ubugingo. Iyo inguvu z'umutima zagabanutse mu gutera amaraso, ico gihe murumva yuko uca winjira muri kimwe bita hypotension. Muri ico gihe birumvikana ko umurindi w'amaraso uba uri hasi cane. Wa mutima uba ufise intege nke, ushobora no gutera amaraso nabi, bigatuma udutsi tumwe tumwe tumeneka. Ugasanga udutsi tumwe tumwe mu bwonko twamenetse, amaraso ariko arisesa. Mwumva amaraso ariko aravira indani, kiba ari kibazo. Ico ni kimwe bita stroke, ngo yagize stroke. Biba vyavuye kuki? Biba vyavuye ku kuntu iyo pompe iba yapomvye amaraso menshi. Mu yandi majambo haba habaye ico bita hypertension. Mu kirundi ciza bavyita irindimuka ry'amaraso. Murumva yuko umutima uba ufise ikibazo. Aha rero muca mubona uruhara rw'umutima. Iyo umutima ufise ikibazo, urugingo rwose rw'umubiri ntiruheza ngo rutekane. Vyumvikana ko umutima ariyo moteri. Tugiye mu vy'impwemu naho bakavuga bati uyu muntu ntagira umutima, uwo muntu ni igipfamutima. Ntibaba bavuze uyu mutima tubona, uyu mutima w'inyama. Baba bavuze ubwenge, baba bavuze impwemu, ico bita umutima w'ubwenge. Bavuze yuko utagira umutima, baba bavuze yuko uri kirandamuke, uri imburabwenge, ko ataco wibanga. Ariko mu gihe bavuze bati ujya muntu afise umutima mwiza ntiworaba, aritonda, afise indero runtu, afise ubwenge. Mu majambo make rero, kwita Uburundi ko ari umutima wa Afrika ni iteka rihambaye cane. Bisigura yuko Uburundi ari uburamuko bwa Afrika. Bisigura yuko Uburundi bumerewe neza, Uburundi bubayeho neza, mu Burundi bigenda neza, Afrika yokira. Kuko mu gihe umutima wifashe neza, n'izindi ngingo zose zimera neza. Ariko mu gihe uwo mutima ugwaye, izindi ngingo zose ziraba paralize. Ubu rero reka tugaruke muri nankana, ko tubonye uruhara rw'umutima mu mubiri w'umuntu, tukabona n'uruhara Uburundi rwaba bufise muri Afrika. Mbega ubu twovuga yuko umutima ugwaye canke ukomeye? Nibaza yuko kino gihe umutima ufise ibibazo, umutima ufise complication. Byumvikana ko mu gihe mu Burundi hari ubukene, mu gihe mu Burundi hari ubwicanyi, mu gihe mu Burundi hari biturire, mu gihe akarenganyo kose ugasanga mu Burundi, mu gihe mu Burundi ari mwihinguriro ry'ivyaha bitandukanye, bisigura ko n'ibindi bihugu bica vyandukirwa. Mu nyumve neza, aha ndatanga akarorero. Nta Barundi murumva bavugwa yuko baja kugira ubwicanyi muri Kenya, muri Tanzania, mu Buganda n'ahandi. Ico ni kimwe mu vyaha twavuze. Wa mutima kubera ugwaye uba uri kurandukiza ibindi bice vy'umubiri.
kubona rero Uburundi bwiswe umutima wa Afrika n'iteka twatewe n'Imana. Bisigura yuko Imana yaduhaye ubushobozi bwo gutanga ubuzima mu bindi bihugu, bwo gutanga ubuzima mu yandi makungu. Bisigura yuko ibindi bihugu vyoshobora kubaho neza kubera Uburundi. Bisigura yuko Uburundi bwoshobora kumurikira Afrika, eka mbere bukamurikira n'isi yose. Kare igihugu c'Uburundi cari igihugu mpanuzwa jambo, carakomegwa mashi mu makungu, cafashe ibindi bihugu. Mwibuke ko cafashije za Uganda, kigafasha za Zaire, aho hari kuri Bagaza. Reka dusubire twihesha gateka mu makungu nka kera. Reka amakungu asubira twizere. Reka ntitube abama bateze amaboko amakungu, ahubwo reka ibindi bihugu bize bituronke kwimfashanyo natwe. Bibiliya ivuga ngo muri umuco w'isi. Umuco ukenegwa mu gihe aho hantu hari umuzitanya. Nta nkeka Afrika iri mu muzitanya. Reka rero tuvure umutima wacu kire, tuvure urwanko, ishari n'inzigo, amacakubiri, ukiri biturire, ukiri ubwicanyi, ukiri indyane. Erego niwe wa muco turiko turavuga. Hanyuma ivyo natwe tuvyandukize abandi muri Afrika, tube babitumwako. Nitwakira natwe tuze dukiza abandi. Nguyu muco turiko turavuga ko wo kwakira Afrika, ahubwo ukakira n'isi yose. Umuco nutangura ari mwinshi, haraboneka kampi kamwe kakatsa ubundi bwampi. Ubwo bwampi canke amabuji bigiye hamwe haca haboneka umuco. Uwo muco worasira Afrika ni wewe ni jewe. Nta handi uwo muco uzova mu bumwe bw'abarundi, mu kuja hamwe kwacu, mu gushira ingufu hamwe kwacu. Aho ibitangaza niho bizova. Reka mu vy'ubutunzi Afrika ifatira akarorero ku Burundi. Reka mu vyo gutanga akazi Afrika ifatira akarorero ku Burundi. Reka ku vy'amahoro n'umutekano Afrika ifatire urufatiro ku Burundi. Reka mu vy'ingeso nziza Afrika n'isi yose bifatire ku Burundi. Reka mu vy'agakiza canke kubaha Imana Afrika eka n'isi yose bifatire akarorero ku Burundi. Reka rero twese hamwe twatse iri tara. Reka dutangaze isi iri mu muzimagiza mu kuyimurikira. Reka ijambo ry'urufatiro ritubere iri jambo riri muri Yesaya igice ca 60 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo haguruka ukayangane kuko umuco wawe washitse, kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Voilà. Naho twoba twarakubititse, twarageseye, twarataye ivyizigiro, tutabonejo, umuco w'Imana uraturasiye. Voilà. Abavyizera nimuvuge muti amina. Shenguruke turashikanye. Nimuvuge muti dushimira Imana wampaye inka. Imana yo mwijuru nibahezagire mwese. Reka twibandanirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Turasubira mu cigwa kigira kabiri.